amakuru atandukanye kuri Omega Radio. Ni kuri wedi 3 akaburungu Radio King akaburungu com akarunga kitse radio akarunga kitse Omega akarunga ryamye radio. Reka ndabaramutse nshuti bakunze ibiganiro vya Omega Radio. Uyu akaba ari wo mwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikirundi nkuko muhejeje kuvyumva. Mediatrice Niyomwungere akaba ari je ngiye kuyabashikiriza na ingingo ziyagize akaba ari zizikurikira. Ngo ingabire ziri mu ishengero so kuririmba gusa, ngo ahubwo hari n'izindi zidahabwa agaciro cyo kimwe nko gucapa, gutamba indirimbo z'ikirundi, gukina ivyese n'ibindi. Ugwaruka rwaganiriye na Omega Radio rukaba rusaba abarongozi b'amashengero ko bakwiye kuzivomera zose, ngo kuko ingabire yo kuririmba atariyo Imana yatanze gusa. Muri ano makuru mukaja kubikurikirana. Kuvyara umwana udashoboye gutunga ngo no gutera ingorane umuryango ndetse n'igihugu kitasigaye inyuma. Ibi bikaba bivugwa gutya mu gihe hakomeza kwibonekeza inda z'ishusho mu bigeme, nayo abahungu bazibateye bagaca babihakana. N'ibi navyo mukaja kubikurikirana muri ano makuru. Umuganga Ange Pascal Ndikumana asanzwe akora mu ishirahamwe rijeje kurwanya umugera wa sida arahamagarira urwaruka eka n'abakozi bataripimisha uwo mugera ko bakwiye kwipimisha bakamenya uko amagara yabo yifashe. Aranagira ko anabibutsa akamaro nyamukuru ko kugenda uzi uko amagara yawe ameze. Naye muyavugwa mu makungu, mugenzi wacu Jesper Ndayizeye akaja kubashikiriza ayavugwa ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburayi hamwe n'ahandi. Kandi yibutse ko Mediatrice Niyomwungere ari je wundi ko ndayabashikiriza, nayo aya makuru mushobora kuyakurikirana muciye kuri West 3 akaburungu Radio King akaburungu.com akarongo kitse radio akarongo kitse Omega akarongo karyamye radio akarongo karyamye rimwe mukanya inkuru imwe ukwayo. Ushobora kuba uri umukozi w'Imana utegura ibikorane vyawe. Ushobora kandi kuba uri umuririmbyi ufise ibiteramo wifuza gushira habona. Ushobora kandi kuba uri umunyengabire wifuza kumenyekanisha amareresi n'ibindi uri kurakora. Omega Radio irabigufashamo. Wifuza kumenya ingene wobikora? Twandikire ku nimero 71 390 294 canke 76 565 ubusa 81 tukumenyeshe uko bikora. Omega Radio, Yesu araza vuba. Omega Radio, Jesus is coming back soon. Umushikiranganje ajeje gateka kazi na muntu imibano n'iterambere ridakumira Martin ivy'abandi yatanze ikiganiro ku muhinga muno wa gatanu mu ntumbero yo gushikiriza ivyerekeye ihimbazwa ry'umunsi mukuru wahariwe umwana w'umunyafrika. Uwo munsi ukazohimbazwa kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 16 uruheshi uyu mwaka. Icivugo cuno mwaka kikaba kivuga kiti dushira imbere na ntaryo agateka k'abana mu gufasha abatishoboye na cane abashikiwe n'ivyago bitandukanye. Ico kiganiro akaba yagitangiye ku cicaro c'ubwo bushikiranganje. Kwigenekerezo rya 16 ruheshi uko mwaka utashe, Uburundi burifadikanya n'ibindi bihugu hamwe nabo basanzwe bafashanya mu guhimbaza uwo munsi wahariwe umwana w'umunyafrika. Ihimbazwa ry'uwo munsi mukuru ryashinzwe n'ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika, Union Africaine. Ni akaje ko kwibuka abana bagandaguriwe i Soweto mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu mwaka w'1976. Abo bana akaba atakindi bazize atari ko bariko barasaba uburenganzira bwabo bwo kuja kwishure nka bene bo b'abazungu, uburenganzira budafatiye ku macakubiri y'urukoba. Aho hari ku ntwaro yakajyanisha miryango yarangwa muri ico gihugu yitwa apartheid. Dufatiye ku civugo catowe na komite y'abahinga ba Afrika, amasezerano y'abanyafrika yerekeye agateka n'imibereho myiza y'abana, ngaha mu gihugu cacu tuzohimba
tukaza tuvuga tuti dushire imbere na ntaryo agateka k'abana mu gufasha abatishoboye na cane cane abashikiwe n'ibyago bitandukanye. Iki civugo cerekana ko dutegerezwa na ntaryo gushira imbere ineza y'umwana igihe cose ahariho hose. Uyu munsi rero uhimbajwe mu gihugu cacu hariko hakogwa utwigoro tudasanzwe ko guha agateka kabereye abana bose. Atwotanga akarorero ko gukura abana mu mabarabara tubasubiza mu miryango. Kuva uwo mugambo utanguye gushirwa mu ngiro, abana barenga 3,500 mu gihugu cose baramaze gusubizwa mu miryango. Ubugira kabiri twovuga ryasekeza rizomara imyaka 5 yo kugwanya kutitaha abana. Leta yatanguje mu kwezi kwa 11 mu mwaka 2017. Aha twovuga kudafata neza kubijanye n'isuku, indero mu bifungurwa, kwivuza n'ibindi. Iruhande y'ivyo vyose Leta iheruze gushiraho umunsi wahariwe gushigikirana mu kibano. Vyumvikana ko hazoba akarusho kanini ukubahiriza uburenganzira bw'abana. Ikindi twovuga ni politike yo gukingira abana isubiwemwo yimirijwe kwemezwa n'urwego rubijejwe cyo kimwe mbere na ca gitabo c'amategeko akingira abana. Leta y'u Burundi bicije ku bushikiranganje bw'agatyakazi na muntu imibano n'iterambere ryakumira kaba isubiye kwiyemeza ko izokora ibishoboka byose kugira ngo ikingira abana ico cyose gishobora guhungabanya agateka kabo. Izobananya kandi ifata mu mugongo imiryango itishoboye. Tukaba tworangiza tubamenyesha ko ibirori byo guhimbaza uwo munsi mukuru wahariwe umwana w'umunyafrika hano mu gihugu cacu bizoba kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 18 ruheshi bikazobera muri zone ya Buterere aha mu gisagara ca Bujumbura. Intumbero y'uwo munsi akaba ari gutera intege abavyeyi, abajeje intwaro ikanabo bose basanzwe bakorera muri iki gisata c'abana kugira ngo babiteho ugusumba. Ngo ingabire ziri mu ishengero so kuririmba gusa ngo ahubwo hari n'izindi ngabire zidahabwa agaciro co kimwe nko gucapa, gutamba, gukina ivyese hamwe n'ibindi. Bamwe mu gwaruka twaganiriye bagira bati impamvu nyamukuru ituma bashira ingabire yo kuririmba imbere nuko izindi ngabire umuntu ashobora kuzikoresha cane mu buzima busanzwe. Umviriza uyu musore azwi ku izina rya Fabrice. Kuri jewe nobona yuko batabiha agaciro paske ni ibintu vyerekeye ubuzima umuntu arondera. Eglise nayo ni ibintu ukorera ishengero, hanyuma weje gukorera ishengero canke gukorera imbere wahihaye gukorera Imana bigaherera ngaho. Me ivyo gucapa pare ni buzima urashobora gucapa hanze abantu bakabigura canke bakabibona amafishe bakabigura. Nico novuga yuko badashobora kubiha agaciro mu ishengero. Nayo Daniel benshi bazi ku izina rya Daniston akaba asanzwe ari n'umuririmbyi agira ati mu mashengero baracinyiza cane impano nyinshi. Bona yuko kenshi turacinyiza amatara menshi muri eglise. Kubera iki? Kubera yose afise valeur kandi Imana ni yibeshe kugira ngo igire umuntu abe umupentre canke abe umuririmbyi canke abe umumizisi abe evangeliste. Kila muntu afise donc yahawe kandi iyo nayo ishobora kwedifia canke gufasha ishengero gute. Par exemple jewe ndaze gukubura no guhanagura ibintu ndabigira neza. None tureke kuza turakubura muri eglise tuze gusa kuririmba ou par exemple ndaze gusonoriza. Ndabireke rero mwe muze gusa kuririmba paske iyo do idakenewe. Rero kudakoresha impano ufise ugakopya iyabandi kubera niyo ihabwa agaciro cyane muri eglise, iyo nayo ni probleme canke mu yindi mvugo ndavyita gutuka Imana. Muri sanse ya gute, muri sanse yo kuvuga Imana waribeshe, warihenze kuma impano yo gucapa kandi wari kungira umuririmbyi. Niyo kuri periode vyosa neza. Mu ncamake ha agaciro impano ufise kuko iyo niyo mission yawe. Ariko ngo nubwo biruko yaba Fabrice hamwe na Dani bose baragira ico basaba abarongozi aho bagira bati bakwiye kuziduza kuko zifise ico zimara mu murimo w'Imana. Cyo jeno saba pasteur no mubwira yuko yimirize cyane babiha agaciro mu ishengero ibyo bintu byo gucapa canke izindi ngabire amatara atandukanye mu ishengero babiha agaciro apare y'ukuririmba no kuvuza umuziki n'ibindi babiha agaciro mu ishengero usanga ishengero ryamaze gutera imbere muri mu vyinshi. Icyo nobwira abakozi b'Imana mu ma eglise ni bareke kwiyumvira yuko kuririmba gusa niyo don gusa ihari, ahubwo bahe opportunité abo bantu bakore ivyo
bashoboye. Iyo ataba amado n'amatala tabernacle ntiyari kubakwa. Mu ncamake no definisi uku guhimbaza Imana si mu kuririmba gusa, ahubwo ukoresheje icyo Imana yaguhaye icyo ari cyo cyose kubw'icubahiro ciwe ubu uriko urahimbaza. Tukaba tworangiza tubamenyesha ko nubwo bigaragara ko izo ngabire zitavomerwa uko bikwiye, abazifise benshi baja kuzikoresha hanze y'amashengero. Kuvyara umwana udashoboye gutunga ngo no gutera ingorane umuryango ndetse n'igihugu kidasigaye inyuma. Ibi bikaba bivugwa gutya mu gihe haguma hibonekeza inda z'ishushu ku bigeme nayo abahungu bazibateye bagaca babihakana. Uyu musore azwi ku izina rya Janvier Nibigira agira ati sagaseseshwa rumuri ivyo birakogwa kandi biraba ati ico biva ko ngira vyoba ari ubukene. Ngamu gisagari wacu gisagara ca Bujumbura ivyo birakogwa kandi sagateshwa rumuri ivyo biraba cyo biva ko biratandukanye gose. Sinzi kumwe noshobora kwivuga ego hari igihe biva ku bukene buriya canke bw'umukobwa canke bw'umuhungu, mugabo sinibaza ko ubwo bukene aribwo butuma aba bakobwa nabo bahungu baza barahemuka batenda abana b'abakobwa bagatera n'ingorane igihugu, kuko iyo umaze kubyara umwana udashobora gutunga ubu uri gutera ingorane igihugu. Nibigira Janvier aragira n'icanura ubwo gwaruka ahagira ati gikuru ni ukwihangana. Cyo nobanura nuko bo kwihangana bakarindira gushika aho bazobona yuko bashoboye kuvyara abana borera apana kuza barera abana babaterera mu barabara bigasi vyiza kwishyo y'igihugu no mu bice y'abaronzi. Nayo Stani we akaba agira ati uwo bishetse agatera inda umukobwa yo kwemanga kuko aba yabikoze. Cyo nobanura indareka warinze yitera atari umuntu mwavyumvikanya hakuru mwogira nyene ukayemera nta kundi mwarinze mwagira wayimutera ntanakimwe. Ibi bikaba bivuga uku mu gihe abana b'ishushu baguma bibonekeza cane mu mihingo yose y'igihugu c'u Burundi. Aya makuru reka tuyabandanirize mu yajanye n'amagara y'abantu. Umuganga Ange Pascal Ndikumana asanzwe akora mu ishirahamwe rijeje kugwanya umugera wa sida arahamagarira urwaruka eka n'abakuze bataripimisha uwo mugera ko bakwiye kuja kwa muganga kugira ngo bamenye uko amagara yabo yifashe, eka ndetse akanagira ko abibutsa n'akamaro nyamukuru ko kugenda uzi uko ubuzima bwawe bumeze. Muri rugamba ariko kurondera abo bandi batarashobora kwipimisha dufise ihangiro canke objectif yuko benshi bashoboka nka 90 n'ibiburiburi 90 kwijana y'abasanga bagenda mugera bamenya ko bawufise. Rero bikimeze uko hariho abandi rero bahugendana muravyumva mugabo batarabimenya. Cyo gituma rero twatanguje urugamba rwo kurondera kudepista abo bandi bose aho baba bari. Eko rero ingaruka canke importance canke akamaro nuko buryo umuntu amenye ko agendana umugera wa sida. Benshi uko bavyibaza barashobora kuvuga ati buryo umuntu jewe sinobisuporta canke sinovyihanganira no campa oya. Ico ni kinyoma gose, ni kinyoma, ni ivyo abantu nyere bishira mu mutwe. Burya ingaruka canke akamaro ka mbere nuko ku muntu amenye hakiri kare yuko agendana umugera wa sida. Buno nyene acaja ku umuti nawo ico ufasha kugabanya umugera uri usanzwe uri mu mubiri wiwe. Umuganga Ange Pascal Ndikumana akaba asaba leta ko yokongereza uburyo ngo kuko usanga bariko barakehanirwa. N'ubu Dr Ange Pascal Ndikumana kiri naco turabona yuko nyene harabayeho kugabanukirwa gose mu vyerekeye uburyo bushigwa mu kugwanya umugera wa sida. Harabayeho kugabanukirwa gose kuvyerekeye uburyo busanzwe bushigwa ngaha. Aha rero nakamo dutera kuri sivyo bijejwe leta canke n'abandi basanga bayifasha yuko abagwayi canke ababandi basanzwe bari affecté pa umugera wa sida nukuri harabaye kugabanuka gose kuvyerekeye uburyo bushigwa mu kiza cyo ronyanga sida. Rero twashaka kubasaba gose barabe icoko mobilize uburyo aho bwova hose kugira uburyo bwari busanzwe goshigwa mu kugwanya umugera wa sida bwe bwinshi. Cyane turashimye yuko n'abamenyesha makuru namwe mwasubiye kubona yuko ni kibazo kuko umenga harageze igihe umenga byose byanumwe ntibikiri mugabo urumva hari ibintu byinshi byasabwa gukorwa na cyane nk'icyo kintu cy'uburyo cyagabanutse gose na cyane muri no myaka. Umuganga Ange Pascal Ndikumana akaba yarangije ashima cyane ko nubwo
ivyo bimeze uko umugera wa sida mu gihugu cacu c'u Burundi uriko uragabanuka cane, aho bakabivuga bafatiye ku biharuro bafise ubu ugereranije no mu myaka iheze. Ni kuri Omega Radio Mediatrice niyo mungere ni jewe ndikunda bashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Uyu akaba ari wa mwanya twakira mugenzi wacu Sigisper Ndayizeye ahatubwira ayari karavugwa mu makungu. Ndaguhaye kaze Sigisper. Ndagushimiye cyane Mediatrice. Aya makuru tuyahere ku mugabane wa Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump, umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaraye amenyesheje ko umuvugizi wiwe Sarah Sanders agiye gutanga imihoho. Uwo muvugizi akaba yaramaze igihe kirekire muri aya mabanga ugereranije n'uwo yasubiriye Sean Spicer. Sarah Sanders akaba azotanga imihoho mu mpera za kuno kwezi. Ibi bikaba byashikirijwe na Perezida Donald Trump abicishije ku rubuga rwiwe ngurukana bumenyi rwa Twitter, aho amutera amashurwe yo kuba yaramukuwe mu byara by'abamenyesha makuru b'abanyamerika. Ibi akabivuga muri aya jambo. Inyuma y'imyaka 3 n'igice, igitangaza Sarah Huckabee Sanders azosezera ikirimba Maison Blanche mu mpera zo ku kwezi asubira iwabo muri Arkansas. N'umuntu adasanzwe afise impano y'akataraboneka, yakoze igikorwa kirengeye ubwenge. Nizeye ko azokwitoza mu kibanza c'uzorongora intara ya Arkansas, byoba bimukwiriye. Sarah, warakoze ku gikorwa wakoze. Ubu naho dukubitire muri Brazil. Mu gihugu ca Brazil, umukinyi w'umupira w'amaguru rurangiranwa Neymar yaraye asubiriye kurenguka imbere y'ubutungane, yagirizwa kuba yarafashe ku nguvu umwigeme w'umunyabrazil. Ibyo akabyamirira kure cane. Igihe yarenguka ubwa mbere akaba yarasabwe n'igipolisi kuzana ivyemezo byerekana ko icaha yagirizwa atagikoze. Ku munsi w'ejo akaba yarabirengukanye, aho ibi vyemezo biri mu butumwa byo ku rubuga ngurukana bumenyi Instagram yandikiraniye n'uwamwitwariye, umunyabrazilekazi Najira Trindade. Abantu bashika 50 bakaba aribo bari buzuye imbere y'ingoro y'ubutungane biteze kubona umukinyi Neymar acungerewe n'inzego z'umutekano. Tuje ku mugabane wa Aziya. Oman. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziragiriza igihugu ca Iran kuba arico cakoze ibitero ku bwato bubiri butwara ibitoro bwo mu gihugu ca Oman. Bikaba byashikijwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo. Ibitero bikaba byakozwe ku munsi wa kane twaraye turangije mu kiyaga ca Oman, inyuma y'ukwezi aho buri munsi hama habaye igitero ku bwato bune n'imiburiburi, harimwo ubwato butatu butwara ibitoro ku nkengera ya Emirates Arabes Unis. Afghanistan. Hari igitero caragikozwe muri Afghanistan aho abantu 11 aribo bapfuye. Iki gitero kikaba carondera ikirindiro c'igipolisi winjira mu gisagara ca Jalalabad mu buseruko bw'iki gihugu, nkuko byarabimenyeshejwe n'icegeranyo c'indongozi z'ico gihugu. Reka ndagushimire Sigisper kuri ayo makuru udushikirije. Nino kuri ayo makuru yo makungu duciye turangiriza ko amakuru yacu no munsi, ariko kuba bayafatiye hagati tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Ingabire ziri mu ishengero sukuririmba gusa, ngo ahubwo hari n'izindi zidahabwa agaciro cyo kimwe nko gucapa, gutamba, gukina ivyese hamwe n'ibindi. Omega Radio ikaba yaganiriye n'ugwaruka rwo mu mashengero atandukanye, mukaba mwumvise ico bagona. Kuvyara umwana udashoboye gutunga ngo nugutera ingorane umuryango ndetse n'igihugu. Ibi bikaba bivugwa gutya mu gihe yakomeza kwibonekeza inda zishushu mu bigeme, nayo abahungu bazibateye bagaca babihakana.
nayo mu makungu mugenzi wacu Sigisper Ndayizeye akaba yababwiye ayavugwa ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburayi hamwe n'ahandi. Reka nongere kubakengurukira vyimva mutima mwese mwadukurikiranye, Imana ibahezagire. Reka kandi shimire na mugenzi wanje Sigisper Ndayizeye twafadikanije kuyatororokanya. Mwese Imana ibahezagire. Mediatrice Nyomungere ni jewe nariko ndayabashikiriza, tukaba tuzosubira mu makuru yacu yo hanyuma. Murakoze. Amakuru atandukanye kuri Omega Radio ni kuri wedi3 akaburungu Radio King akaburungu com akarunga kitse radio akarunga kitse Omega akarunga karyamye radio